turabahaye mwaramutse namwiriwe bivange naho muherereye tubahakaze kuri Rejema TV1 dufise umutumirwa adasanzwe mumaze kumenyera benshi mwaramukunze kandi mumuzi no ku yindi shene ngira ngo mukanya atwibwire izina ryiwe n'ivyo akora kazi. Yes, murakoze cyane ni Olivier ariko Nindayisenga Olivier gusa izina rizwi cyane rimi jambo ni rasi umugani wa mukombozi ni Omdishanje izina rigusumira yego Omdishanje makabisa niyo kazi nangenderako kandi kamfasha cyane. Okay, Omdishanje rero n'umuntu ki mu majambo avunaguye. Omdishanje n'umunsi ugaragara mu tuntu twishi dutandukanye bishobora no kuba ariyo mpamvu ngira nitwa Omdishanje. Ndi umunyamakuru kuri Citizen BTV sandi ndikorera n'utundi tuntu tudanazwa duto twiwanje ariko dutuma ashobora kubaho uko mvyifuza. Yego rero ku rundi ruhande nivuze ngira kera kahise kiwanje we twarakoranye ikiganiro ca mbere. Yego peut-être kwikera part 2 uwundi ni wa wundi nyene Josue na Fado Perenkoni mugabo atacu bitwaye na kimwe. Ndabona ko wabyitwayemo neza cyane umunsi rero numva afise vraiment ibishobisho byo kumenya ibyakurikiye mbe nyuma yo kuba muri burya buzima bwose bigaragara ko bwarabuze bukomeye cyane watanguye kwiba ko kiri muto tangura kumenya gushaka kiri muto n'ikihe gikomere wibaza cyo byo byaragusigiye canke ibikomere gishobora kuba kimwe canke byinshi byo byaragusigiye ukavuga ati mu byukuri nagiye gutahura yuko abantu tuvuga muri burya buryo hari ibikomere dusangira n'iki wanje bwite uko ashobora kuba bagize wenyene ngani kindi mushobora kwamuhurira ko nabandi. Bon, jewe nta gikomere ndakimwe novuga ko nizemo. Bon, igikomere novuga ko cabaye ngira nkisa nkaho ndi muto kuko nagerageje kuzanegera umuvyeyi wanje mama avuga ati mama ndakeneye igihe unyereke papa. Uki wumva ngira ngo sinavutse nka Jezi. Ngira niyo mvuga nka Jezi na Jezi ni buri basi ngira ngo wewe nuko yari umwana w'Imana bwite. Sino iyo bitabuko yari guhava baza nyina Maria ati none uyu Yosefu niwe papa canke nini. Rero nivyagenze uko je nibuka ko niga 3e primaire nico gihe natangiye gushakashakisha makuru cyane ariko navyo nyene ntivyari byoroshe kuko mama wanje wasanga yahuye n'umusore bagahurira mu ntari y'Ikantaka mu wacha baburana umusore mu nyuma arapfa. Donc papa. Yes, ego. Yarapfuye kandi apfa mama wanje atigeze amenya ngo iwabo ni hehe. Kumva intara yonyene gusa. Bava muri iriya ntara. Ubwo amazina wari uyaje. Bo. Narinze zina rimwe. Yo biragoye. Komine yoyo. Wowe nta komine narinze intara yonyene. Sawa byaba bigoye. Mugabo byanteye kwiga jewe narakoze ubushakashatsi bushoboka. Ibaze ko natangwe kurondera iyo famille 2004 muganda hatoye 2018 ariko bati turahatoye abantu bibo burasobanura ko bahari abiwabo ashobora nanyakiriye neza cyane barakwakiriye nk'umwana mu mujyana cyane. Oh la la mugabo no kuvuga jewe icari kirigo gituma ndaharondera ntabwo ari kuvuga ngo unari nkeneye ibisigi nari nkeneye kubona oya je nahubwo nansiye ndondera ubucuti bw'amaraso bwonyene. Ubucuti bw'amaraso kuko navuga ati umuntu ava ugitava ku muntu. Yego none mva ku muntu yuhi bega jewe nivyashika nkubaka nzereka abana biwanje yuko jewe nkomoka mu muryango wanje ruyuhi. Donc bamengo singira umuzi singira inkomoko rekere iyo nkomoko ndayironde kana bafite uburenganzira birumvikana. Yego rero no kuvuga jewe no kugira legisi yuko na kuva nkirakana gatoya haraza amashira hamwe z'abaziya za NSF nani mashira hamwe yatanga ifashanyo nko ku bana biga muga b'imfuvyi sinigeze nemera ko ndi imfuvyi nari mwe ribaho kubera iki namwe nibwira ati je mama wanje birashoboka ko atamakuru afise yerekeranye na papa atarashaka kuba hari kandi batara kupfuvya ariko barabuze papa bose. Yego n'ubundi hama amakuru natanguye kuyamenya ndi 6e miliyari nka za 2010 gutyo niho namenya ko yapfuye. Amakuru ntangiye kuyumva buke buke mugabo naho nyine sinigeze kuraja kuba wo cubuhagarika ku burondezi. Sinigeze nemera je ko ndi imfuvyi kuko izo 2018 nako iyo 2010 nako ndashikana imyaka 18
muga rero kuri iyo myaka 18 naguma nibya nti oya none ubupfuvyi nigo data no shaka nkaba ndipfuvyi rero ubupfuvyi ni bugira aho bugera urafise peut-être limite y'imyaka kugira ati rero nako je no bafise imyaka nk'iyo 18 mbananye nitwa imfuvyi kubera ko jewe Regis nabwira ko natanguye kwimenya kwironderera utwo nkeneye niga 5e primaire Amuvuga ati ikabutura yebo. Yes. Donc je nakuriye kwa nyoko ikintu nakura cyonyine yari ration y'indaro. Iyo myaka yose kuri wabona wenyine usanga yari afise ubushobozi buke ukavuga ati ngomba kumufasha kandi nawe urumva ko wari tawe ukavuga ati si mama yambyaye ngomba kumufasha ni bimwe nkunda guca umugani ngo nkayindara mu ruhuka uravuga ati naho mama no ndamwo haragera igihe ukaruhuka rero ugahama rero ugashuvuga ati ntazokwama amfasha buri gihe naye ndagomba kugira icyo ndamufasha Bo ya contribution yawe mu muryango wanashaka yapfuye 2015 nyokuru wawe yapfuye ngira umunyeshuri mu secondaire mugabo kandi yapfuye maze kumufasha kandi maze kuvyishimira tu nawe yari umunyeshuri secondaire yarabonye ko kurera gakura bifasha bien si rero bo ariko ku rundi ruhande byarandeze neza ko byamushizemo kwiyemera jusqu'à mena naheje amashuri vuba ya secondaire sinaheje kera tu mugabo byarandyoheye cyane yuko naciye mfata aba demi frère bo kwa mama yavyaye iyo yagiye kubaka ndabazana ndabigisha juste bubabi wanje donc wowe abamuvukana bose muvuka kuri mama ntimusangiye papa mugabo ngene wowe ugaca donc uvuga ati ndabafasha byose kandi harimo n'abafise basi bose barafise abavyeyi base babemera kandi sina nyina bose barabafise jewe mbatuvukana kuri mama gusa donc naba demi frère okay hamuvuga uti hariya ruguru kumbure nta bumenyi bazoronka bukwiye reka ndabiyo kipe ni jenza akamaro k'ishuri ni kabisa cyane ko wanagize donc byumvikana ko ushaka kubagiza ukuze je no woba warigeze kubanza guhiba ishuri hama urasubiramwo canke ibi cyane narahivye we nimva ko niko nize kera mugabo ndahejeje vuba byagenze bon niga 6e uretse ko nari mu adolescent ariko kandi harabaye n'umuonkle yangwanije cyane we yambyaho nimveho nje wacu iwacu yereka arambira nihiye ko tabuze yo hari wabo wa papa wawe nahata waruzi naho narinze ariko nico nigikomere bo ubona abantu bakwirukana bazi neza ari bo bakuru bari kukumva no gutahura ahubwo reka ndabwire yuko nigeze no kwa nk'igihugu cy'u Burundi ndacanga ko nabona umengo nta burenganzira ngifise kubyo nimbya ntindigashe nikiye kindi gihugu basi ndopfuma njamo nkapfuma mbumuja wacu mugasinze sinzobumuja mu gihugu cy'iwanyu na munsi Mugabo bavyabivuye ko kubarundi ubona kumenga ntibashigikirana ntibafasha umuntu niba gutahura wamengo nta numwe ari karantahura uwo ndiwe nuko mbayeho kandi nkabone ko izo nkurikizi ndiko ndabamo z'ubuzima bubi cinakosa na rimwe nakoze petete nagasanganya abavyeyi bagize mugani je ndiko kariko kagire nk'ikigaruka mbi sinagasanganya niko vyaje byaranditswe kumbure sinibaza nta mana yigeze nyandikira kubaho gutyo we icimana yari yateguye gusa iyo rano yashizeho ngo niyahura umuhungu n'umukobwa hazova mu mwana rero ivyo bashobora kubihuza mu nzira nziza canke mbi oya kubera nivyo nta wuzi ko imana yari yabiteguye uko rero urumva turi kwemera ibyo tubonye turavuga ati ibi rero niko byari byarateguwe kubera ko ibindi bitabaye nyene sinzi hama rero amaze kukwirukana no kukugwanya ushita mu gw'ibishuri mbone nayihevye ndamara hafi imyaka ishika hafi 5 nicaye myaka nutiga amaraso ku ishuri cyane nace nsubira 6e abana bantu baye umwaka bwa ati tesi nasubiye 6e ndi umuntu w'umugabo mu bwano ibaze ko nize 6e y'imyaka 20 ye kati naraye 21 yes mugabo nasubiye kubera iki nefse objective ngoma nibyani agasuzuguro kuko bazokuba butize ntijewe mbo ndabona ko ibi by'amatongo bizoba ikibazo nkeneye kuzobeshwaho n'umutwe ikindi nkeneye kuzokora ibishoboka byose abana bariko baca nko muri kibazo ndiko ndaca ndabe ko nogira ico mfasha niburi basi n'intari n'igihugu mugabo no munsi aho bigeze ndabona ko urijuye abeshi deja bo ndabona yuko tuzofasha ahubwo igihugu kizima nubwo nyene gufasha abantu bose usanga bigoye mugabo benshi bishoboka tuzobishoboka yes hama nagomba kukubaza nta gihe byaba byaraharageze igihe ukavuga ati jewe ngende hagati bino bintu ko abantu barantwenga niko ringana n'abana sumba harimo twana duto tufite imyaka 10 cyangwa 12 twigana ukumva nta gihe byaba byarageze igihe ukumva umenga uhagarika bo nuko icyambere cyo nkiri ruguru kuva muri yo 6e nta hamwe nigeze nigana n'umuntu tungana nta na rimwe bari bato mugabo nanje kuva ico gihe
nakoresha urubuga rwa internet cyane mugana nifite agafone k'agahinda mugana nkoresha Google cyane nakunda no kumviriza amakuru ya za BBC ngahera ngaho nkakunda ivyongereza niki byatumye canza ndaronka ubumenyi buruta cyane abo turi kumwe je wacu usanga rero abarezi cyangwa abigisha aribo bagenzi nibo numva bayaga ibihuye nuko ngana we niko mwangana kurumva abana ntimwangana n'ivyumviro no gukwirana ntibyakunda ko mukina ko wabo basumba cyane nakini kigiye ko wapi sinakina mara ngomba kubaza urabona nko hari abana benshi bakora ubuzi bwo mu nzu baboyi n'abayaya ashobora kuba umunsi ariko aramuraba kuri televiziyo yacu ariko ari umuvyeyi ari yinabuja w'umwana runaka cyangwa se buja w'umwana runaka akaba umwana yarahevye ishuri akaheba kumbure ahebeye mu windwi mu gatanu agifite imyaka 15 20 akibasha kwiga nkuko wize wumva wo mugiriye nama nakaye kamaro byakumure kuba warize mbo aho je byarangira akamaro cyane kuba nagarutse mu ishuri buriya nasanze kugaruka mu ishuri wararihebye umengo biri nakamaro cyane gusumba kuri bamwe ukaguzo umukura babwo ati bugaheze kuko keshi regisi iyo uri kuriga agiye wiga kubera ko amashuri ariho gusa cyangwa ukiga kubera ko bayagushizemo ego shirabirumvikana mugabo iyo uyagarutsemo ugere ugaruka ufite objectif yico ugomba kumara naho ugomba kwigeza je objectif naje nzanye niyo yatumye nkora cyane je bazi yuko natangwa akazi k'ubunyamakuru ndi mwaka wa 11 byaramfashije cyane uko niga mfata umushahara warakora kandi umushahara utari na muto natangwa kubigeranya tokeye none nimba umuntu wo muri kaminuza ashobora gukora yiga wajewe kandi azi ko muri secondaire aho si vyigwa bike paraporo ivyo muri kaminuza je ukibitoshoboka yes uragerageza ndabigerageza birashoboka donc naramenya n'amafaranga kaboneka donc urebe uvuga ko nabandi bantu baba bafise abakozi bakoresha cyo kwafasha bakiga canke n'umwana wenyene akisabira akaja kwiga canke akaronda ko dufaranga akaraba uburyo akora kandi yiga mbo ici cyambere kwanza buriya n'umuntu agufasha bibitewe na wewe ukomeze yego no kuvuga icyambere no kubanza ukamenya je nkene iki kwanza hamico keneye ubona wo gishiramo ingufu kagishobora nimba atona gishobora gisabira ubufasha cyane utangure usabira ubufasha yego tingejeje ngaha neho naniriwe rero fasha okay rero kwagomba guha inama abantu b'abakobwa na cyane cyane hari ibintu twagiye turagwamo kubera abavyeyi bacu kandi umuvyeyi wawe nukuri ntuwo mutako mwikomo ashobora kuba byaramushikiye nkuko bishika yemye yari umupfasoni kuva kera yagendendera ubupfasoni bwa bupfasoni bwiwe bukamutuma agwa mu cyaha runaka canke muri izo mpamvu runaka yaguye muri ivyo bintu hari igihe umuntu aba umupfasoni kumara no kuvuga oya niko abantu benshi bamaze kumenyera je namaze kubona abakobwa benshi uramukorako akakubwira ngo reka kungora sha uri kurangora sha ivyo sindabikundi bikavuga ati oya sindabikora iyo oya bikankwiva mu kanwa rero ibiye binene abantu bubo muri no myaka abantu bashinyakaye babaye ishirasoni ibaze mu myaka y'abavyeyi bacu nabo baba bafise urupfasoni rwacana rurenze akavuga ati sinopfuza induru ati oya rero urumva nihe nama uha abakobwa muri no myaka kugira ngo ndakunda gukibura abakobwa nifashishije kano gaharuro 590 uri mukobwa wese yigiye gutinya 590 kubera 590 ofete no kuvuga ni 5 minutes de plaisir uri kuraryoherwa uhuza ibitsina yego iyo nefu namezi shende ushobora gutwara iyo mbanye kandi gutwara imanyu biravuna regisi biranababaza hama iyo 0 ihereza urumva ko 590 iyo 0 ni nuko no wayigutera ashobora kukwanga giste umwana wawe agacabura inkomoko akabura aho yitirirwa yego yes ico kintu buri mukobwa yose yeregera kwe kugitinya ni kuvuga buriya gukora imibonano mpuzabitsina ni kintu hajya kome turi abantu tugomba gukora ikintu twateguye nimba wo bikora no bikore kubera ufite umugambi uyu ngano bikorera tutetre uri kwishimisha byonyene utabona iyo bigomba kwibara stress cyangwa ushaka amafaranga hari n'ababishaka amafaranga kubera abaguzi bwabuze ushaka kuko urabona ko yo kuvuga kora ikintu ugamije no kwemera n'inkurikizi zacu yego no kuvuga ico batinye donc niba planning kwanza ubuzima regisi ubuzima umuntu ashobora kubworiyanta je nkeneye gushika hajya nkeneye kubiki nkeneye kuzovyara ndi umukobwa cyangwa nkeneye kuzovyara nubaze nimba rero urishima ko uzovyara ukiri umukobwa voilà cyovyemera wemere nibizokurikira mu gico umenya coco wemera ashobora kutazogutera igikomere umukobwa mugabo bikazutera igikomere uyu mwana oya ariko mu majambo make uvuze ngo bagutegura ubuzima bavyigisha ahantu henshi
n'ubuhe buryo umuntu yokwirindamo donc iyo bikora mu buhe buryo icyo mufasha kwirinda icya mbere kwanza ni kwa kubanza ukamenya shaka iki shaka kubande byari nzoba iki nshaka hama ivyo numara kubimenya niho ofete ndabizi ko mubiri uragora bien sûr uragora siri turejene bo wande babashusha birenze urugero ariko ntibikavuge ko gushuha cange kuba umubiri uri kura fonctiona cyane cyo kwibagiza akazoza kawe gatakazi bitume woca wibagira uriwe bon icyambere nuko je novuga ati sinomera nk'abaturongoye mu madini niyo bavuga ngo gutizo kwihangana gushitsa ku munota wa nyuma mugabo wa nyuma burya nawe nyine urashobora kugira limite je no kose yuko uwo bizanka gose nafate kondom agakingirizo yes agakingirizo hani nimba ari n'icyaha regisi gusambana mugabo basabe yikingiye basize inkurikizi nazo ntizimube kandi uvuze ngo nimba n'icyaha mugano byemera neza kandi wanashaka abakingiye n'umwana azovuka okay nagomba kubaza none agakingirizo ni wacu mu Burundi umuntu je baza ko bitavuye no muco wacu nta muntu akagura n'abadaza muri farumasi wengira ngo buratagara nimba butagaranti batwa babutaye hama ukabona umuntu sinzi hano yigeze kumva umupadiri avuga ngo hari umuntu ngo yigeze kuja gushikana ngo hama ngo giye gukora ngo mu mufuko ugashakara koroka urumva ugashakara koroka baca baramutwenga mugabo abagore sida banduriye mu busambanyi bo nta ubatwenga nta n'ubavuga kandi nta n'ubafasha nta n'ubasaidiye urumva kwaboza no hano nawo yaguye kwaboza abantu bigisha abantu gukoresha iyo condom tubana abantu bigisha bafasha abatanayikoresheje uko bashaka kwa mu buzima bwo nyuma yo kwandura umugera n'inyuma yo gutwara ayo mada none wewe bivuga ko igiko ntubona ko abantu bashaka gutera amabuye mbo icyo nabwira cyo regisi burya nta gihugu na kimwe gifite umuco wo kwigisha condom nta na kimwe kwisi mugabo kandi jewe sinomera nk'abo mashengero baba bavuga yuko ari kwihangana gushitsa ku munota wa nyuma ntuzugakoresha ariko urazi ko kesha batakakore mbo abo bihangana gushitsa kuri uwo munota wa nyuma datuvuga ariko burya n'uwa nyuma nubaho agiye birangira rero baguye mu caha usanga ahubwo bo babigize batushije byabanani baca batwara zamba ego je nibaza yuko bitera n'ingaruka mbi haba kwishengero ko ishengero batavuga ati ntibareze neza hama kagwara umugera hama cyaka byarira iwabo igihugu n'umuryango byavuye kuki uko abantu bagiye muri ya myumvire no kugira yuko uwanka kagaye mu isanzwe ni wagatahuki sinzi ko mugani uraho uwanka kagaye ni wagatahuki je ivyo uvuga ngo hariho uwo gakoresha kikingi ngo niwe agayize ahubwo utazogakoresha akagwa muri iyo ngorane niwe agayize nuko bayitaye mu nuko murakoze byiza yego hama turagushimiye rero ku mwanya tugire nk'ikino kiganiro nibaza ko hanyuma tusiye kugutumira kumvura uzosimbukaza yego regisi ndi hafi yanyu cyane tukwifuje gutera imbere hama rero ukurikiranye rero ikiganiro twagomba tubwire umutumirwa kuko nafise televiziyo murumva ko ufite n'ivyumviro biteye imbere twagomba utubwire ukuntu abantu bashaka kubona ibiganiro utegura ukuntu ukora ko bo kwandika kugira ngo tubashe gukurikirana ibyo ukora yes chaîne yitwa Citizen BTV ariko kandi ukora ibiganiro byinshi bitandukanye nduvuga turakibura abantu muri ibi by'urukundo kuko kenshi urukundo abantu bagendamo nabi kandi nta n'amashuri nta amasection n'amafrekita yego okay ariyo ibiganiro by'iterambere bivuga ukuntu twokwiteza imbere twabasha gufata udufaranga tukabasha kubaho uko dushaka ariyo n'ibindi biganiro juste by'amadocumentaire bikwigisha donc biguha ubumenyi ku buzima Citizen BTV okay rero mushobora kuraba yo chaîne mukagira subscribe mukabisangiza n'abandi mwabikunda hama mukazuzamura kwikirana n'ibiganiro turabashimiye ciao ciao